hari ibintu tumaze iminsi tubona mbega uno munsi turashaka kumenya umwe mu baririmbyi bahani wacu ari we Satbi baravuze ko aho yaheruka mu gihugu ca Tanzania umwe mu bo bari bagiye kubonana ari we Chief God Love ko avuga ko ashobora kuba yagiye aminjize mu muryango wa Filmason yitwa Chief God Love mbashaka kumenya Chief God Love harimo na God yego bwari mw'Imana naco ndayivugaho mbashaka kumenya kubera iki tutariko turabona ahubwo bashobora gukizwa mugabirukira muri ivyo bintu Jenny baza kayisho busy byo sivyo ya ntabyo nabonye ariko nibaza ko kayisho busy Secret Society nta muntu abivuga yagiye ntibivuga uravuga ati ari nkamwe Satbi yoba yagiyeyo ntiyo kwirwa arabishirako wivuze baca bakwica seriously yeah n'abantu banabimenye yuko uri mu baca bakwica warubize kura tubwira ibintu bikomeye none umva bitwa ngo ni Secret Society umuryango uri secret iyo bimaze kuba iyo bimaze kuja hanze nta secret kibayemo ucuba elimine weriki tudashobora kubona mwibwe abakozi b'Imana bakomakomeye mushobora gutumira baba aririmbyi bazwe bamwe nabo bakora ya masho akomakomeye bashobore kuza je mbona ndabatumiye Scott munkore kuno muhombo sindatumira baririmbyi ndamaze kwatumira ni musi umwe nigeze guhanurira mu ntamba mu na pastor bose baragumutse ngo bije bintu yatinjemo gute ni vya satani berere ngo bajye bakoresha imiti none ko mutogenda bakoresha Imana je nagiye ugiye bakoresha Imana kandi Imana yanje yaragaragaye none Nkundira ndakure musanongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndavugira ko ari mugano wa Kent umugano w'Imana umugano w'umwete umugano w'abantu nuko another day another vibe ndavugira ko munsi vibe yacu yaduteruye neza na neza ituzanira umukozi w'Imana ndavugira ko ni wa wundi iyo misi yose ndamuzanye abantu bose baba biteze ati araje uno munsi twumve ubundi buvugishwa araje uno munsi asubire ahanure ibige bitandukanye ariko uno munsi namuzanye nk'umwe kugira dushobore kuyaga kuri bumwe mu buhanuzi yari yarashoboye kuvuga ndetse n'ibimaze iminsi biriko biravugwa nuko ubona wese ubundi ni Prophet Modeste ndakwakira cyane mukozi w'Imana urakoze cyane kuri Magic Channel Prophet mumeze neza ku mutima no ku mubiri turashimana yego ibintu ni sawa mbere yuko dutangura neza neza ikiganiro mbashaka kumenya bimwakira gute uhora uvyakira gute kuri wewe iyo ubonye bimwe mu byo wavugishije bishitse nubwo bishobora gushiteba ariko bigashika kuri Prophet ahora vyakira gute uzakira neza ndashima Imana nuko tutarinze kurandira hari bimwe mu bimaze iminsi biriko biraca ku mbuga abona ko benshi bariko baravuga ati ubuho icazosubira kuvuga byari nabonye n'abakinyi wa basket bavuze ati kweri ki natwe atadutumbera ati twe ubu natuvugishwe bazoza ati ubu turiteze mbashaka kumenya ni Prophet Yesu ntiyigeze akiza umuntu amwishereye yamukiza rukamusanze bazoza bivuze ngo wo urahaye ikaze je nakira abantu bose ndi kumusaraba nabambanwe nawe mva nzokana nawe nuko turi mu gihe aho ubona ko bimwe mu butumwa bwari bumaze iminsi buriko buraca ku mbuga ngurukana ubumenyi ni zimwe mu mpano washoboye kuvugishwa aho bavugishije ati ubutari bugiye kuboneka umunsi bukaba buhari haciye imyaka ariko nivyo muri 2018 ubu ko ari nko gukabura gusa kugira mbashaka kumenya rero haraheze ikiringo c'imyaka itari mike ivyo bintu maze kubivuga mugabo kibivuga ntivyabaye uno munsi niho biriko birashika dufate ico gihe nabuze ati muzobibona aho umuntu atoragura inzahabu amabuye y'agaciro abantu bakavyuka bagatoragura amabuye y'agaciro kandi ashima Imana ko son excellence yavuze ngo ntari nakure ari hejuru twimba cyane dufate ko Prophet Modeste bimwe mu vyahora hanura rimwe na rimwe ari biba bijanye n'ivyo we ababona ati bitegerezwa kuzoba canke waravuga hama karindira igihe cy'Imana kigashitse biravana no ko Imana bivuze muri professeur y'Imana itegeka ati iki kintu ndakivuze kigiye kuba vuba n'igihe avuga ati uzokibona igihe nicashika uzokibona uko birivuga nuko Modeste turi mu gihe aho ubona ko benshi basa n'abariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye na cane mu buzima bwabo dogera bati ubuzima ntibiko bugenda neza ariko mu gihe wewe wamuremesha ati vuba ibintu biriko bigenda neza
imwe muri bimeze nabi babigira bigende neza twivugire ku gikorane ibyo turabigara ukaho hanyuma zo nuko ni Prophet igikorane gisa n'ikiriko kiregereza ariko ni kuwa mbere abantu bose bariko baravuga bati mbega ni kihe kintu rero ubuhoho agiye kuzovugishwa ko mu gikorane kugira bazovyumva we are here to change things like a man of God. Turi hano kugira duhindura ibintu nk'abakozi b'Imana kandi dusenga kugira Imana ihindura ibintu ntidusenga kugira ivyice canke bigumize ko vyari biri dusenga kugira Imana ihindura ibintu n'ubuzima bw'abantu. Bazoze rero Imana irafise ico uvuga buri munsi kubera avuga ngo umunsi wose ufise ivyavyo umunsi wose ufise ivyavyo nuko mbashaka kumenya hasigaye iminsi mike igikorane kikaba imyiteguro muri rusangi igeze hehe imyiteguro turayirimwo mpamagara abantu bashaka gusupporting igikorane bagisupportinge tange bitanu vyawe 10 vyawe 20 30 umutima ndashaka kutsaramwe abantu bumve ko igikorane cyo kuri stade igikorane cyo gushigikira rero umuntu ashaka kugishigikira naze na du telefone numero zacu ni please 971 52 669 30 58 ushaka guhabwa umugisha natwe biciye mu kubiba mu ijambo ry'Imana karibu twuba ku mubiri wa Kristo dufatanije tukira ama ku munsi wa 20 ni kuwa mbere no kuwa kabiri bazoze tuvuga ubutumwa bwiza ku munsi wa mbere tubahamagara kuvuga ubutumwa bwiza kugira twuba ku mubiri wa Kristo uvyibuhe munini tubwire abantu ubutumwa bwiza batarabumva ni sabukuru nziza idasanzwe yo kwigina ko Kristo ari umwami n'umukiza mu buzima bwacu mbega byo tubira byiza tunumye tubibwira abandi rero ujya munsi kuva saa 6 z'ijoro gushika izindi saa 6 turahamagara abantu kuvuga ubutumwa bwiza kugira abantu ntibapfe ariko abantu basinzire utaha ntatahe atakire Kristo umwami n'umukiza igikorwa cyacu kwisi nico kubwira abantu ko Kristo ari umwami n'umukiza mu buzima bwabo hama gukura umuntu mu byaha no kuja ku murongo kugaza soze neza ivyo ni vyampwemuyera be nawe yafashe decision nawe nampwemuyera ko biravango nibatera intambwe imwe 99 zisigaye ndaziterera tera intambwe imwe rero uze usange Kristo umwakire tera intambwe imwe jewe nawe tugere tuvuga ubutumwa bwiza tubwira abantu ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo wihane bahindukire hama babone ibihe babone ibihe byo kwemerwa n'uhoraho tukiraho uri kuravuga gutyo mbega kukubera iki tutarabona ibikorwa nk'ibi bigiye bikomakomeye mudashobora kuvugishwa hano mabanki hano mashira hamwe yandi nayo ashobore kubuza ashigikire azogira gihe babishigikira ndabizi neza yego uko nta mwaka numwe nkore gikorane ngo sindabatumire hazogira gihe babishigikire ahubwo birantangaza cyane ukuntu nyine batabishigikira no hano haba abantu benshi gusumba hororiro yagiye na Fizo wabyumvise gusumbya aho basani bagiye haba hari abantu benshi cyane Brarudini izane Coca-Cola izana amazi ya Vitaro badushigikire baze bagire branding publicity yabo bayikore CRDB nize BCB nize Interbank zize za banko za banko buzize za bayita gute ya BCAB ize ama microfinance aze ya baze bashigikire hama natwe tubashigikire mu kubavuga to branding bave hajye barose abantu bagende baguze binjiye mu banke yabo tukiraho nyene Prophet hari ikintu kimwe ukunze kubona ugasanga bamwe bariko baravuga ati n'abadandaza ni baze badandaza ibintu bikomeye baze abadandaza amabati nabonye ba superbati baze badandaza amasima n'ibindi baze tubakire bashigikira ibikorwa hama natwe bamaze gutanga sponsor dukora igikorwa cy'umuntu yatanze sponsor nk'umwe mu bantu basanzwe bavugishwa maze ibintu bigashika kukubera iki dufate ko Prophet akiri karabisengera canke ni kimwe mu gikorwa abantu kumbure no munsi uzoshobora kuza kwiyo tariki ya 2021 bashobora kuzohamenyera byinshi twitege ko mu minsi tugiye kubona Prophet canke bamwe mu bakozi basanzwe bakorana na Prophet bagiye kuba ba brand ambassador bamashira magiye ko makomeye cyane gose cyane je nkongira mu brand ambassador bahiriwe kuko ivyo narabyize nize marketing muri masters yanje
muri masters nize marketing how ukamuntu mu blending neza kindi naco ndabizi cyane cyane baza bantore bagera ba brand ambassador nuko umwanya ndawufise nzowuhiga kubera amafaranga yampaye ndahiga umwanya nkakora akazi kandi umunsi umwe byabaye ndamaze no kubisengera pito umunsi umwe byabaye niho bazomenya yuko batihenze yego mbashaka n'ama publicité ndayakora buke Prophet agakora publicité yes nagize gukora publicité ya smart kera y'ukuntu indege igenda igaca isanga yakoroye amakarite simu sinzi yuko iyo publicité muyibuka ya publicité nije nayanditse uno munsi turi kumwe no witwa John ikwituye Modeste Brarudi Shirame Brarudi ikwituye ati Prophet Modeste turashaka kudufasha kwayagiza ikinyobwa cacu icari cyo cyose ndavuga icari cyo cyose tubone ko twamubona Prophet ari karaduza ka Bright ari karaduza ikiyera ati abagikunda mucihereze mugabo nibuka gusenga mugaba amazi ya Vitaro Coca-Cola Sprite nabikora ntacu ega byose ni byiza ariko si byose bitugirira umumaro aho hano turashaka kwasigura uvuze ngo byose ni byiza ariko si byose bidufitiye imaro bivuze ngo wabona ko ufise ubasha bwo gusenga kubandi ni byiza abantu mwe murankurikira kuri mwebwe ni byiza ako jiyo group sanga ntingwa neza group sanga ya Amstel ya alcohol ntingwa neza ariko byose ni binyobwa urumva byose biri mu binyobwa byose n'amabwaso ariko ntidufata ico kimwe group sanga simu kandi ababinwa nta rubanza ndabaciri kuko biravuga ngo wucu rubanza urinde urumuci rubanza nkande ari nawe birigace simu gacivuga ngo umuntu wese afise isaha yiwe yo gukizwa ngo mwebwe byakunze ko mukizwa hari ikintu mwatanze ariko ni kubona ubw'Imana nuko ndikunda kumva rimwe na rimwe dukunze kubona ibikorane bikogwa ari byo bikorane impimbaza bikunze kwitabirwa n'abantu benshi kubera iki tudashobora kubona mwibwe abakozi b'Imana bakomakomeye mushobora gutumira baba aririmbyi bazwe bamwe nabo bakora ya masho akomakomeye bashobore kuza je mpora ndabatumiye Scott munkure kuno muho sindatumira abaririmbyi ndamaze kwatumira mbashaka kumenya ari nkamwe vyoshika Prophet arashobora kwemanga canka agashira kuri affiche nk'umuririmbyi kanaka ko azoba nawe yaje mucikorane yego cyane yego nk'ubu urabona nk'ubu nuko abaririmbyi bamwe badahari hari abaririmbyi badahari twemeranyije yuko bashaka mu gikorana ko baciye bikogwa byo bikogwa badahari si camvuga ngo ntituyonga Scott ketse telefone yabatewe waterproof nani turi ku kazi yes so ivyo bikogwa rero baca bafatirwa n'ibindi bikogwa ariko bari kuba bahari kandi na affiche zabo zari gusohoka nuko tuvuge ko mu gikorane kizogiye kuzoba uno munsi twitege ko n'abaririmbyi bagiye batandukanye wawo ndahora ashaka show arashobora kuza bagene boshaka ahubwo bagene bona tumwe ko sibisi natumwe kubakijijwe natumwe kubadakijijwe ni munsi umwe nigeze guhanurira mu ntamba mu na pastor bose baragumutse ngo bijye bintu yatinjemo gute ni bya satani rerere ngo bajye bakoresha imiti none ko mutogende bakoresha Imana je nagiye ugiye bakoresha Imana kandi Imana yanje yaragaragaye none the next bivuze ngo uno munsi naho wowe byo nashika ukumva ushobora guhanurira canke kuvugishwa ku bantu abari bose bari mu byaha naho buba muri wa muci abonye nibo Yesu yadutumye bikoroha ko hanura mu maraye bikoroha ko hanura mu mboregwa zakaruhari we nabambwe ko umukozi Imana ariko ari gudasoma bibiri bere ravuga ngo umuganga yazanwe n'umugwayi canke yazanwe n'abatagwaye Yesu niwe babajije mbega umugwayi yorondera muganga canke ubutagwaye yorondera muganga twebwe rero twahamagawe ku bantu bari mu vyaha mwishengero je ndahita muri hôpital cyo bituma baza abantu bakabaryamika aho bagwaye abandi bakaza bafite amabeki kubera ko église je ndahita hôpital ihinguriro ni industry ibigwaye ndabyo nemera yuko uwo munsi bigenda bikize imborego igenda ikize Prophet turashaka kumenya rero uno munsi tuvuge ko umuntu wese azoza ku itariki ya 20 na 21 ashobora kuzohahurira
na baba star na babandi dusanzwe tubona bari mu gisata umenga ntibigera bitabwaho ariko uno munsi uravuga ati Yesu yaje gukiza uri mu vyaha nawe uno munsi dufate ko wabatumiye uzoza mu gikorane cawe ashobora kuzohahurira na babasani yirigwa arabona mu miziki gitandukanye kuza ni vyiza ubu ntituramenya kubera ko abo twashaka kubaza bari hanze y'igihugu ariko kandi ntihakumire ni for free kwinjira imiryango iruguruye wari we wese ashobora kuza yaba nuko tukiraho nyene hari ibintu tumaze iminsi tubona mbega uno munsi turashaka kumenya umwe mu baririmbyi bahani wacu ari we Satbi baravuze ko aho yaheruka mu gihugu ca Tanzania umwe mu bo bari bagiye kubonana ari we Chief God Love ko avuga ko ashobora kuba yagiye aminjize mu muryango wa Filmason yitwa Chief God Love mbashaka kumenya Chief God Love harimo na God yego bwari mw'Imana naco ndayivugaho mbashaka kumenya kubera iki tutariko turabona ahubwo bashobora gukizwa mugabirukira muri ivyo bintu je nibaza ko show busy byo sivyo ntabyo nabonye ariko nibaza ko show busy ukuvye kubgawe ari nka hamwe umuririmbyi wari wese ashoboye gukizwa akakira umwami n'umukiza uwo murekura ko abandanya aririmba za ndirimbo zo mwisi canke uvuga ati muri Secret Society nta muntu abivuga yagiye yagiye ntibivuga uravuga ati ari nkamwe Satbi yoba yagiyeyo ntiyo kwirwa arabishirako wivuze baca bakwica seriously n'abantu banabimenye yuko uri mu baca bakwica barubize kuri tubwira ibintu bikomeye none umva haba bitwa ngo ni Secret Society umuryango uri secret iyo bimaze kuba iyo bimaze kuja hanze nta secret bikibayemo ucuba elimine acho bivango ni eliminated hari n'abamwe bavuga ko hariyo bamwe usanga bajayo bagiye kurondera za nkomezi muga bakaca baza biyambitse yasura y'uvuga butumwa ugasanga kora ibitangaza muga bitandukanye ngo afise zindi mpisho hari amutwereke tumusengere tubimukuremo mu izina rya Yesu Prophet uremeza ko umuntu yaba ashobora kugenda muri ya muryango aje ashobora gukizwa ko kamusengera akabivamo ndavyemeza cyane twabimenye ko biravanga umurozi ntakabe ku gatumba uvuze ngo wowe no munsi nka Prophet Modeste washobora gusengera umuntu akamubwira ati ndagukuye ko uriya muvumo wari wakuye hari ahantu akava muri Filmason yo bivamo rero yaje yo bivamo bashaka kumenya rero warabonye ibige bitandukanye aho benshi bavuze bati n'abakozi b'Imana uno munsi hariyo bamwe usanga basigaye bafise impemu mbi mbega bihora bishikawe nka Prophet hari abakozi b'Imana hora baza mu mpisha bavuga ati Prophet nsengera naratewe kugira abandi ntibabimenye muga akaba yagutumira avuga ati sengera aha nanje simeze neza byane bisanzwe uko biri bavuga dusengeranira kandi nta mwongo buri satu utahizo na Yuda yaragurishije Yesu n'umunsi ratubwiye ibintu bikomeye bivuze ngo birashika hakaba n'abakozi b'Imana bashobora kuba bagendera muri ayo mareba bashobora kuba bakoresha amareba nta mwongo buri satu utahizwe uvuze ijambo rito mugari komeye cyane uno munsi abakristo basanzwe badukurikirana hirya nino mbega uzoba yaje mu gikorane yitegiki muri rusangi ku itariki ya 2021 yitegukirwa neza n'Imana nibaza yuko arakajyo atohusha no kuri nakajyo utohusha niyaba wumvise ubutumire uzobona ubwiza bw'Imana bugendagenda kandi bugukorera ni tuze turi imbere yandirimbo ngo aho gendera abandi nanje ntusige ndasaba Imana yuko tugendera twese muri rusangi yego nuko rero mbashaka kumenya kubera iki igikorane kugitwara aha mu kibanza nka kiriye urabona ko kubera haroroshe mize viva haroroshe hari na bamwe bavuga bati muravye neza murabona ko ariko yegereza hari nabavuze ko hari inkomezi muba mufise mwebwe yaho mukorana hiye uno munsi twaba turiko twumva uri kuravuga ati murabe neza no wakoze b'Imana bashaka kumenya Prophet sigurira abarikora dukurikirana umunsi utanga umuco ntihagire umuntu ashobora kukwitiranya nabo
my god Yeah. Ikiri mu Burundi ni mu Burundi Tanganyika iri mu Burundi none igihugu twagihaye Imana ntitwagihaye Imana n'abategetsi bahora basengera igihugu bahora batunganya n'ibikorane none Tanganyika ntitubisengera niyo batanganyika vraiment mbere ko turangiza ikiganiro pastor nako prophete bashaka kumenya byose ndavyitwa nta kibazo byose uravyita ndafise ishengero shumvye yastadere u pastor ndabufise nuko bashaka kumenya muri rusange haje birabishika prophete ariko arasenga muri rusange mugasengera nabano bantu twumva ko batari mu gisata nk'indirimbo mpimbazamana canke nk'ivyo amareresi bano abaririmbyi abasani urabishika profeta abonye hari akantu kariko karaba kabasengera abonye ati hariko arabimishamirano hagati ya Rorero na Fiza ati Imana yo mpaba gatekana bakumvikana yego kuko beshi turanavugana beshi turavugana bo muri Sekira igene yadukiza amubwiye atoke twosangira ryari genda mubwira ubutumwa bwiza ukemera ukamugurira ivyo akeneye byose mugabo ugira mwishobore kwicarana n'umuririmbyi benshi turavugana ngaha mu Burundi benshi kabisa cyo tutavugana n'umuririmbyi mu Burundi mengana Satpi nawe igihe hagwara nagiye kumuraba basanga aratashe kuko nawe ndamukeneye umunsi umwe azakizwa bivuze ngo profete arafata umwanya akaja kubwira ubutumwa bano baririmbyi yego twitegeko umunsi umwe tuzoshobora kubona bano baririmbyi baza nkuko wavuze ati amabaza ku rushengero baraza wow kubera iki profete adashobora kumva yuko kwereka ari ukudahuza cyane nkuko ahuza nabandi mugasatbi wewe bitandukanye nuko adashaka kwemegera profete cyane oya sindamufatisha ntiyayimi mubonano oya nuko ko ntaramufatisha nukuri yego nta nakimwe ndamurega nuko ntaramufatisha gusa ariko ubundi urumva ati hari umunsi ushobora kuzamufatisha tugashobora kwisanga tukabona satbi yakijijwe yego umva wowe witeze ko wowe nyene wokizwa abandi ntibokizwa umengene wikunda oya umva wowe Imana yaramutaye wowe hari ukuntu duhora tubona Imana yamukuye ko amaboko muriko ni nayo mpamvu aho heruka mu gihugu cya Tanzania benshi bavuze ko agiye gusinya amasezerano na Satani agiye gusinya amasezerano y'Imana Prophet gusinya amasezerano niyo bivuga umbuze Scott n'abantu benshi nubwo wumva bariko basa buri kuravuga ko umenga ntivyoboneka canke ati ntibabivuga ariko muri rusange abantu bose bemeza ko bijya bintu yaragiyemo atari ibintu vyiza yo dufata ka sokre yiwe Jesse sinamubonye kiganiro sindabiraba mvuga ati ibyo yanditse ni ibi canke yavuze ni ibi ariko je namwifuriza no gukizwa wifuriza Satbi ko yokizwa yego umuntu wese ari ku isi ndamwifuriza gukizwa aco bituma umuntu ashiramo amafaranga menshi mu kuvuga ubutumwa bwiza tukiraho nyene hari akantu uvuze ati urashiramo umutahe mwinshi hari benshi bama bavuga hari bino bikorane mutegura mugabo mugashiramo imitahe mbega muhigaruza gute ntituzova dusanga ati nabo bafise ahandi hantu baca kuko ntibisiguritse kuntu ubutumwa bwiza ntituvuga ngo kubera tugaruze kuko ntitudandaza ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza tubuvuga kugira tuzana kuri Kristo kandi ajya amafaranga ikihe cyose twinvestishije mu Mana Imana iramenya ko ntibigarura namambwira abantu nkababwira ngo igihe cyose ndi murategura igikorane ndagitegura turi muri zero ariko igikorane kiraba Imana sinzi ukuntu bigenza kandi nyuma y'igikorane ndabona umugisha wavyumvise naye amafaranga warashizemo akongera akagaruka yego ntabizi kandi biciye ku yindi nzira ubu nkaca nibonera kamarshe ubu nkaca mbona nka ahantu bantumye ku bino bintu twumvise ko bizi kubikora uzoza ubikore cha nibonera du 5 millions du 10 du 30 du 50 cha nijyamira yego nuko hari kamwe mu tuntu bagumye bavuga cyane uri kuravuga ati Imana ihezagira umuntu wari we wese ariko ari benshi bace bagaruka bavuga bati ajya amafaranga twama dutangishikana ntakono yatanga noja kuyafashisha abantu bo mwibarabara amafaranga atangishikanwa ntiyo kuba ku rushengero amafaranga atangishikanwa ntiyo tunga pasteur iyo mubeshaho gusa muga ntiyo mutunga
kini naciye amafaranga je sindayakorako ko je sanzwe nkora ibindi bintu je ndazinga amahema nkuko bibiri ivuga kandi kuva kera so ishengero ribaho kubera ko nanje ndi umukristo waryo nteruza kuribeshaho avyumvise ishengero ndaribeshaho titeze ngo ishengero niryo ryozana ibintu bikubeshaho aje gutuma zishobora gufata ishengero ndaye twari mu matete buri munsi mpiga ikibanza ciza kugira Imana impezagire ndayishimisha bibira vango nta mbuto nimwe yabibwe itazomera kandi ngo igihe yameze izomera icuro 40 60 80 100 guco nta kintu kimwe tubiba mu Mana kibura kugaruka ntagire uzo kubesha sauf igihe tubivye bashaka kutwiba batubwiye ngo ni mutanga amafaranga Imana ibahezagire mutanga amafaranga muronke visa no gikora mugabo igihe dutanze amafaranga tuvuga ngo ishengero ryajyubakwe tuguze instrument ico gihe Imana iraduhezagira tukoze ikiri naco gikomeye cyane igihe dutanze amafaranga ubutumwa bwiza buvugwe bw'abantu bihana bw'igikorana uzutinyo waye mafaranga uteza kuyagaruza byanka byakunda mu izina rya Yesu ayo mafaranga Imana irayahezagira ikayagwiza kuko imbuto umuntu abivye si asarura yikuvye kenshi yegwejeje umuntu ariko arakumva twumve ko uno munsi babagwiza tunga bamwe bahora baje gushigikira ibindi bikorwa uno munsi uri karakumva ejo canke hirya yejo bahora babona igikorano ukora ukuntu kibari kinini uwo uzofata imitahe yiwe agashiramo yitegeko nawe nubwo azowatashize mu muzika azowateti ku muryango ntinjira yati ukazi kunguka ari like never before duheruka like never before duheruka sindamuvuga izina ko ndazi ashobora kuba arimo arankurikira uwo muntu yarabivye abiba muri like never before arangije kubiba like never before ya mbere twakoze 2023 arambwira ati ndashaka gusponsoriza ndashaka kino gikorano ugiye gukora ko ariho ukiza nari maze amezi 2 ngaha ndashaka kugufasha nze ntange ibice 60% by'iki gikorano 60% waje igikorane umwaka ukurikira yaguze ikamyo 12 Prophet 12 wavyumvise uno munsi abanyamitahe bose bagira baze ndakubwire uyu ni nandi kunda shinga iyo ntaba n'investisa ndakubwiye kano kantu ntazokandika muri titre ariko sivyo ndakubwiye kano kantu gakomeye yego iyo ntaba n'investinga mu Mana sinari kuronka ujya mugore nuko Imana yaravye ukunda investisamo iravuga ati ndakuduganya kiriri mwana wavyumvise nambara umuntu investinga mu murimo w'Imana ndimo uzaze ishengero rya Dubai amafaranga twariye ibikwane nkora ibikwane bine mu mwaka bine cyo mu kwa gatatu ico mu kwa gatandatu cha Explosion Revival Conference tugira mariage z'abantu babana ata mariage barakora turazakira tukazikora mariage tugakora ikwane cyo mu 8 itariki 15 citwa It's Over birarangiye tugakora ikindi gikorane ikinyene like never before tukongera tukagura igikwane gihereza umwaka cyo kuri bonane umva n'ibikwane bitanu harona nta kimwe kije munsi ya 30 miliyoni amafaranga ishengero ryo yabona ariko nzikuresha Imana umuntu ariko arakumva gute imitahe nk'iyo yose ushiramo ukavuga ko atamuntu aba kuri nyuma atamuntu aba ariko arakubakinga ariko ya mafaranga wasizemo ukazosubira ukayunguka Prophet ntumva ko hari abantu nukuri sindakubesha buri gihe nkoze igikorana n'abantu ba supporting igikorana abo barahari ubu barahari bamwe turafise abantu bashika muri kandabarabe bantu b'Imana turafise amaze kubitaho iyi ni ntaho ikomeye bamwe bahora biyumvira bati mbega vya bintu baretse bakunguka gute uno munsi ariko aradushingira intahe ngabo
biyongere bashitse kuri 25 abantu 25 bafashe igikorane fasha kino gikorana n'ubundi umuntu abishatse arabikora kandi nawe nemerera kurenza 100,000 kuko dushaka yuko benshi bahabwa uwo mugisha wo kuvuga ubutumwa bwiza abati ntagire uhembwe urenze 100,000 kugira kino gikorwa kije cagukize kibone mu mugisha abantu benshi umuntu agerageje kukumva yoca yibaza kubera ko utanga ushiraho go rugezo ntagire urenze 100,000 ni kugira twagure nawe uzoze muso bitahuye kuvuga ubutumwa bwiza bitanga umugisha numvuga ubuzoba wese ashoboye kumva ko yotanga ayo mafaranga ayatange ariko uno munsi abariko baradukurikirana cyane no kuri yo meje kino gikorana amezi 2 ntace ntarabona umugisha niba nashizemo miliyoni 10 simbura 12 13 simbura umuntu acaza kambwa ati kano kantu ugashobora ukankorera kano ga projet kanyandikire neza ukadevelope zo guhemba umuntu ariko arakumva no munsi mbega aho bagwiza tunga abandi canke umuntu wari we wese afise ububasha yumva ati jewe ndumva no shigikira mbonye umugisha uhora uva muri bijya ati mbega ko dora dushira amafaranga mu bindi bintu atari n'ivyo uvuga butumwa ariko tukayagarutsa uwo kwipfuza canke uwo shaka kurenza mbega ho vyogenda gute nta kibazo navyo nyene ni vyiza yes nuko mu kurangiza cugenda utanze nimero kugira ngo uri karabira ushobora kumva baza ati mbega aho bashobora kuba bashiramo 100,000 bakaba bahora babona ko ari umurimo mwiza bakunguka nanje ndashobora gushirako ayarenza genda ubatumiriye ubabwire adresse y'igikorane bandikire kuri 60 bari du telefone iyo ni isanzwe numero isanzwe ni 61 134 642 WhatsApp ni plus 971 52 66 9 30 58 nuko bandikiremo mushigikiye kino gikorwa bashobora bizi ko nubabikora uzobona umugisha umuntu azobikora wese azobona umugisha ndabizi cyane nuko mu kurangiza amajambo 3 y'agasunika rugi kugira dushobore kurangiza ikiganiro ijambo rimwe no kwizera Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe icya kabiri no kwihana ugahindukira kugira ubone ingene ibihe byo komerwa n'uhoraho biza hari abantu bihana ntibahindukire ndagusabye ko ukwihana ugahindukira guhindukira no gusigura gute ni ugutera umugongo ivyo bintu byose bitwa ko ari bibi Imana y'umujuru baho umugisha Imana y'umujuru bahezagire mwizera Imana nta kintu na kimwe idashoboye mwizera Imana nta kintu na kimwe itokunda biravuga ngo mu Banyefeso 3:20 ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo tuyisaba nivyo twizera ivyo tuyisaba nivyo twiyumvira nkuko bwa bushobozi bwayo budukoreramo buri ubwo bushobozi Imana ivuga budukoreramo subwo uri murabona bwo gukiza ingwara no ni bwa bushobozi butuma amagufa akura umubiri ugakura umushatsi ugakura inzara zigakura ubwo bushobozi ntabwuzi ubwo bushobozi rero ukwiye kubwizera kurenza ngo wizere nkuko bwa bushobozi budukoreramo buri ishoboye kubikora rero ibyo byose urimwo uribaza Mana mujuru wa mugisha amen yes nuko ndakubwira ko yari Prophet Modeste niwe twari ko turayaga kuri ibi nabiriya nkuko benshi bakunze kuvuga bati busibiri mu bwa mbere no kuja gusenga usiri mu bwa mbere ni kwitaho ibikorwa vy'Imana ndagutumirira wowe kura dukurikirana usiri mu bwa mbere sugusenga kuko bose barasenga ubukristo bwa mbere no kuva ubusiri mu bwa mbere no kuva mu vyaha ngaka akantu kanyuma arangirije ko akantu ubona ko gakomeye turashaka kubasubiremo ati ubusirimu bwa mbere no kuva mu vyaha kuko ushobora kuja gusenga ukiri mu vyaha ashobora kuguma yambara neza kikwiza mugaba akiri mu vyaha yes nuko usirimu bwa mbere no gukizwa no guhinduka kuva mu vyaha
Yes, nuko ndagutumirira itariki 20 n'itariki 21 mu gikorane kizoba ari cy'ubwiza cyane mu gikorane abona ko tuzohamenyera byinshi twariko turayaga na Prophet Modeste niwe yariko aratubwira kuri binabiriya nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege biraheza bikatwubaka yes asante sana ciao ciao